Ikigira gatatu nashaka kubabaza ku bijyanye n'umutekano w'abantu bafite impano. Uriteguye muri edition ya kabiri kuzoja gusubira kuza? Ego nditeguye kandi nshaka kubabaza utubazo dutatu twonyene. Ego icya mbere none nyakubahwa umukuru wa diaspora burundaise niki ariko arakora ku bijyanye no kugira mahiganwa yo mu yindi edition tuzogire abarundi tuzobone ko twaronse amanota ashimishije canke amanota adashimishije mu gihugu cyose mu ntara 5 z'Uburundi no mu zindi ntara. Ego nikihe kintu wabonye kidashimishije wifuza ko yoshira ku murongo yotegura neza ikibanza kubera agire ikibanza kinini cyo kwiramwo nk'abantu benshi. Ego muri kino gihugu cyacu canke mu bindi bihugu. Ego icya kabiri nashaka kubabaza ko ayo mahiganwa yo mu yindi edition azobera muri iki gihugu cyacu cyiza cy'Uburundi, ego canke mu bindi bihugu byo hanze. Intumbero nizera neza ni mu gihugu cy'Uburundi kuko inzu ya 2060 tugize igihugu cy'Uburundi ari mugize y'abarundi. Ikibazo cya gatatu nari maje yuko ngaha mu gihugu cyiza cy'Uburundi iyo umenyekanye ukamenyekanwa n'abantu benshi ufite impano wahita bakwica. Nko muri Burunga Bakame urabona ko yishwe ari mu makomedi ko babonye afise impano yo gukina komedi. Ego ngaha mu Burundi ahantu bimbangamiye ni nkuko ngaha mu Burundi hari muri iri barabara ryacu hari abantu benshi ndipfuza ko aho haruguru hogira umutekano mwinshi cyane. Haruguru aho abantu benshi batazira ngo ni mu Kigarama. Ego habaye umutekano muke, hari abantu benshi. Ku bijyanye nanjye ntaciye abantu benshi, hari ukuntu baba bugaye barabara imoto zije zigahiga canke amamodoka agahiga yaca akabura. Shaka hongererwe umutekano w'amabarabara hongerezwe amabarabara mu gisagara ca Ngozi. Ngaha nshaka ko hagira umutekano mwinshi cyane, no ku bijyanye nanjye ndashaka umutekano mwinshi cyane. wifuza gushingirwa tubora wifuza ko ukingwa gute? Hari abamaze kuba bagutera ubwoba cyangwa hari ibintu wowe umaze kubona biza bikurondera twifuza kugirira nabi? Ego ku bijyanye nanjye ku bintu bituma ngira ubwoba nk'uko ngaha mu gisagara cya Ngozi muri ino minsi abantu benshi basigaye bantera ubwoba ku bijyanye y'uko bazoyica ngo mfite impano y'icyongereza ngaha mu Burundi atawundi yoshobora kuyivuga.